agashi kaze mu gikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Ukurana ruragumye ntirubona ko atanu tuguvuna dukeye nifiti. Oh my sister. Bite kabura kwitwengesha Rudo urabona ingene usigaje nyene ngaha Rudo ntuvuye. We sister uri kumbaza iyo mvuye kwanza uwo mwareko muravugana ninde? We Rudo reka kwisesha shakira ufashe usature runo rugo nona ko runaniye gusatura utarusatuye ntitujye ivyo wishinga kwasa. Erega sister umuntu natungwa ninjya gusa ahaje wagatima keza konyene karashobora kuntunga bongo mukama wanje Rudo ivyo nibiki ndabirana nigene karakanura umbonera nkanura gute Gavio ndiko ndabijoroshe none ngaburira ni waba wanshima ndakugaburira ivyo nkuye he ntobanza ugasatura runo rukwinka biteka bigasha bero uduvuye he wesha mvuze ngaburira umvise ibindi nivyawe kumenya mbeho wewe unshambisha nkandeka wakana Rudo uvuye kunywa inzoga Garudo beho nikuye kutagiye kwishuri wari he Garudo urane akagongwe we ishuri nahevye kera nzosubira kwiga mama garuse ariko mana na je narago ariko Garudo urabona ivyo wigira uzi n'ingorane dufise. Ibyo nivyawe je nangorane nimwe ngifise mvuye kwa muganga kwivuza afi be mana nje Rudo yasaze cyane umuganga avura ingorane n'uwahe Garudo wewe navyo womenya afiyo ubuzima ni hatari wewe uracyari muto ntavyuzi ingorane zibaye nyinshi ucurondera solution bongo fiyo aho rero reka kwiga ngo wagiye kurondera ubwo buroshe be nk'upapa yo koni ukora veveta gutyo bibaza ko mutokwihurira ubuzima très compliqué masere narubu yahandi fiyo amashure uriga wewe oya Rudo mbwira ahantu ubu uzoro nk'ubuzima atari mwishure ni hehe yo urazi swingi ziriyo ugiyeyo nuzubira kuvayo la vie est belle là-bas. Je nkeneye kumbwira aho hantu gusa nihe Garudo mugabe ivyo vyose je mbona hakwisha inge ndaguhonje shafi wenda gukunda uri sister sa Rudo usiganye utabi ndiko ndarota cyane Rudo je ntuvyagufasha nibiki rindira fiyo naco nzokwima Rudo ivyo ni vyari byo kwirigara nta wundi yakwigishe kunywa itabi ariko Garudo nta soni. Sister akira shamvuriza amaraha yo ariko nanje ndagowe narahevye raba ndi jenyene mama yaromotse papa ntangaha jenyene Rudo nawe yosanze sinzi vyamufashe je numva no kwiyahura acha ja sister wanje none wewe nuje ko dusangira kabisi nagahiye dusangira akira rero ntavyo nakira karaho ubona n'itabi fumugenda ugame pipa ntagusanga ngaho urangayi niyashaka naje nawe nyene ndamuheko wibaza ngo ndamutinya ngafi no yoza ho nobona wiruka aho wasaza ivyo nivyo vyaguhebesheje ishure Garudo uragowesha umviriza ariko mana we wakumvise neza ga my love yo ivyo nivyo uri kuranywa Garudo mana we ndagusavye mana ugarukira umuryango wacu utangiye kwambaza imana Gavio inge ndagufashe uhoraho namanangazwa cyane nivyaremwe basi genda uryame nibigaza vyawe je shaka kuguma ndakubona ngaho umeze uko tuwe na turayo ko twatoye bimwe ubwo ko mbona unyarukije urabitoye eka nabihevye nihenze kabiri kose nciye numva binshishe
uruharuro ndarugabuye ntiruhera. Sirangene wabikoze. Hera. None we surface du cercle ntuzi ngene bayirondera. None si ukunyene. Oya. Sinagize Leo fois pi. None pi ntibatubwiye ngo ni 3,14. Oya zone ntiwasomye neza ingene batubajije. Gute? Baduhaye pi dukoresha 22/7. Ibyo ntabyo nigeze nda. Ibiharuro biranshishagaye. Ariko shayi ibyize biri mu bintu bya mbere byumvikana. Ariko niba birambiwe reka tubireke ndaguswaga inkuru. Urakagira inkuru ushaka nyana. Kare hose warurindiriye ko ibiharuro bimanza kumena umutwe. None kujyaho utaramenya niyo nkuru yari. Oya ndazi ko ari vya bintu vya mwe na Kengene. Kanyana. Nizere ko utasubiriye ku mwankina. Reka shazu. Nasigaye ndicuza igituma navyemeye. Bazi ngene hatswe kunyica. Warahevye ureme. Ntega shanaye kugirana. Bravo sha. Ubu rero na urashitse ukumi. Uraryohewe rero. Shaje ntivyandyohe na gatabwo nta n'umutima wo kubisubira mfise. Kubera rega n'ubugesera. Kubera ikiga Kanyana. Mayina sha. Naje umunsi wa mbere niko navuze. Ariko siko vyabaye. Bazi ngene natashije po naye nambaye yayoberanye. None wowe wari wagumye yambaye gakanyana. Wagomba ndazite zose rero. Noba ntamaramara n'ukuri. Ndagwa ahubwo mama arayibonye ntaraye message. Ahubwo yatangwa kunyikeka ko noba njyamana n'abahungu. Mbega urazi gakanyana. Mama wawe ntuzosubire no kumubwira usubiriye kuja mu gishoza. Kubera iki? Nivyo vy'ivyo nyene. None gazu. Sa. Kuko ko nakomeretse bisigura ko nca ntwari. Ivyo gutwara inda ntavyo nzikanyana. Ariko je higiye caka moteri cyafata ku nguvu. Cyakigo baje kumvurirako. Bambwiye ngo barankingiye no gutwara inda ntipfuza. None yaba warayifuza ntibari gushaka kuyigukingira gazu. Ahubwo mbere je nibaza ko indi je bagufashe ku nguvu gusa. None je ko mudira tayarantera. Emwe naje nkabana ntayitwaye. Ibyo ntibizari byo n'ukuri. Shana naravuye amaraso na je ndateba ndagira ubwoba vraiment. Bijya nibisanzwe Kanyana. Mbega urazi igihe kabiri ko atani muzobona. Reka kuvuga ko nosubira. Ube ahubwo nakingi yasuye kubimbwira tuzobipfa n'ukuri. Reka shareka. Ntuze wikura amata mu kanwa. Mbega urazi kuba utagira umuhungu akwiyumvira ingene bibabaje. Je na Jembo nayo ushaka kunkwegera vraiment. Oya. Nkubonye ne mama bamenya ko namubesha. Uwo ntazongi ibinuma gusa. Ngira zonturira ibirenge. None bimenya gutega Kanyana. Bazi umusabe n'ijipo naye nambaye. Yarambajije ibibazo byinshi n'ukuri. Kandi nyinshi namwa ntizamunyuze. Hanyuma wangu uzogende kwa Kengeri wapanze neza ikinyomushika umuhenda. Ahandi ho yo kuvumbura. Mbeno nubu wari wamubeshe gute? Hewe namweshe ngo twasuye ku ishuri muri renforcement. Ariko casanga nyamusi nyene bahuriye nabe yakwa isombe. Naciye mvuga ko asuye twebwe gusa. Nukuri? Ntiwumva ko wahatswe? Reka reka. Nkubiya caci wacu nanje akambonana. Wari kuvuga ko wagiye muri renforcement ya wenyene. Niyo mana nagize sha. Umviriza rero shakanya ndakubwira. No hanyuma ntuzugira ingorane. Mama wozoza uramuhenda wabanje kubimbwira. Wasinibaza ko ibyabaye bizosubira azu. Kubera kuko sinzosaba kuryamana n'umuhungu. Reka shaka kwivugisha. Mbega urazi hajya ni wasubira kubona Kengeri ko gatima kazoca gakubita. Wapi kweli? Ahubwo na Kengeri sinipfuza ko twosubira kubona nako ibintu twagize birateye isoni n'ukuri. Wowe rero uko ndakuma. Umusi wagiye ku mugabo nta nindwi muzomarana. Kubera iki? Usanga umuhungu muryama ncu sigara urumva isoni givyo mwagize. Umva ku mugabo hoho bizogenda gute? Yo, ubure nabisubire no ku mugabo sinzoshobora kubaka. Tinatira hiyo sha. Ahubwo ugira Imana ko waronse n'ugukunda. Mugabo urahishaka nyana. Mbe kutaranyereka ya telefone Kengeri yaguhaye. Mbega mana babana bazokura ryari? Barajanga aho bagasanzaza ibintu. Mbega mama tuni kuguma wivugana na Maki. Yego urafu muvuga ko byabuze umuntu habiya kujana. Ego mbisa nikuburira. Mba wasaze. Beno bana sede kugira no wambuze kinsarishaga yeme. Namagogo ngore muri no rugo. Ubuhana gripe mbona indembeje. Urajanga aho kidoga. Ugomba kuvuga mu bagore bose buko imakoro bubayeho nabi. Ukamura kigongo. Mbaho nabi canke neza nararuguyemwe vyarahetse. Ati nukuri kwa Mungu. Nukuri. Ku magogo ngorewe nga. Iyo ngiri yonja mba naromotse. Utuwaromotse. Ego nukuri nuko nabuze iyo nomoke. Ninde aguhinze? Aha warashise ntawo kijasha. Uribagiye inoti nagukoye ko zingana.
emwe sinari nzi ko wari kuragurada. Narakuguze nyine. Bijya bifaranga byose natanze. Ego kweli. Bene we waraza kwagusa nkaraba. Have niho re mama ariho ushaka uburankura. Hama rivyo kurotubiriki. Ntuzusubire kwihenda ngo aho uzoja jewe ntabishatse. Uruwanje ndakugaba nka kuganza. Point. Ego mbisa rabaho ujambandanye nikuburi. Banza witonde kwanza wamugeserawe. Ugomba kunkuburirako. Je mubu nokwereka. Ndakuye ko he kugomba kumbeshera agapapato. Ko suko nyigenza ko gusa. Soka basi humbise nigirira isu. Ubu rero ugira usore ku nguvu. Ndagusora ku nguvu mu nzu yawe. Aho ugize nico nyibutse. Ash, uzo gusora ku nguvu wari hoshe. Umuhabara wawe. Mbega uruzi ko nyiri inzu yamye nga. Bigi vyo kura dedemba vyo nibiki. Na dedemba siko. Ash, nyiri inzu yamye nga kwishuza amahera yiyo. Jari denda mufitiye. Ngo nta deni mufitiye. Kina denda mufitiye. Ash, niho bavuze ko akabigatwe ngo nkakeze. Nimba ufise ibyo uvuga bivugureke kunshira imigani. Jewe kirazira kufye natako kuraza nshavuye ko twokwihurira. Jewe ntubura kunyihurira ko mama. Nzoraba niyagaruka kuzomugira ko amanyama nkayo. Hano kwezi kurahera. Kwezi kumwe? Yuvuga ko tumuhani amezi 2 naho. Kuni kwahera kuzoba kubaye kwezi kugira gatatu. None ivyo bishoboka gute? Ntiwamurishe? Bishoboka gute? Nije sigaye ndihinze. Aho utayiriya ntuhembwa? Wowe ntuhembwa? Umva bikomeye. Urayiri hano utashakura iki? Aho nuko amandi hamahera y'inzu misi yose jenyine no kubera iki? Ndahibamo jenyine. Emwe nta jewe ndiko ndariha amahera y'inzu nawe uri ngaho. Niwe uri serugo. Ivyo nkora biramaze. Uzoyiriha nyine. Ugira ni adusora nzogenda jenyine. Barashaka badusore nimba ari uko. Je namera ndifitiye. Mbe amafaranga uhembwa none yakoresha iki? Kwari kuyaborerwa muri kuyandika neza gusa. Jesi ni negrija mama Tony. Kirazira. Urabuze ivyo ndatira. Umviriza ndakubwira. Rondera yo mahero yatange jewe ntibikunda. Fisi izindi ngorane z'amafaranga z'impanze. Izo ngorane ni nyabaki. N'umuntu ufitiye amahera. Kwanza none wowe ntibinakenewe ko nabimenye. Mbe uyo muntu ufitiye amahera ni we ntibikuraba. Mbe wowe yatoye yakoresha iko jata n'ifaranga nigeze mbona uzana ngaha mu. Wemenya gusa ko bidakunda ko ndihinzu setu. Ntushobora gutabara umuntu akubwira ko ari mu ngorane. Utiki. Izo ngorane ufite zisumba kuri hinzu bagira badusohore ni nyabaki. We gusa yarondera upfu muri hano ukwezi kumwe bisigaye jenze ukwimenya. Mbeje amahera ndayakura. Yarondere. Cyari igihe baza ko ndi banki. Erega wari imenyereye. Mutabuze ko yarondera ngo yatange. Badusohora ni kare. Muranegerane.